Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, ku mugabane w'Abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, abari irya nino ku mugabane wa Afurika, mwese mu bihugu vyanyu aho muteramiye mudahengeshanya kudukurikira, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata c'amagara y'abantu. Ivuriro ritoyi ryo ku mutumba Kivoga ngaho ni mu ntara ya Rutana rigeze aho umwanzi ashaka ngo kuko abaritembagaje ari indongozi zari rijejwe kurongora iryo vuriro. Aba banyagihugu bo kuri uyu mutumba Kivoga muri iyi ntara ya Rutana bakaba babandanya kwidogera biriko biragenda bibashikira kuri iryo vuriro kuko ngo kuri ubu ngubu ata muti n'umwe uhaboneka kandi n'ugiye kuhivuriza abanyagihugu barahirirwa bakahagwarira bakaremba gushika bamwe bahapfiriye kandi aribo bakagomvye kurokora ubuzima bw'abo banyagihugu. Benshi muri abo banyagihugu rero bakaba bavuga ko ata kindi kigomba gisabwa kugira ngo batore umuti w'ukungene bofasha abo banyagihugu kuri uyu mutumba wa Kivoga atari ugukurako ubutegetsi bwa CNDD FDD bwose, kuko naho bokurako abo barongoye iryo vuriro kuri kino gihe ngo n'abandi bohazanwa nabo boca bakorera muri systeme ya CNDD FDD ari nayo itumye iryo vuriro ritembagara, kuba nta muti nta kinini na kimwe gishobora kuhaboneka bivanye n'uko leta atavyo itanga. Naho ngaha mu gihugu c'Uburundi kandi abanyagihugu baridogera bariko barabaza ababo aho boba bapfungiye, ba bagabo berekanwe bavuga ko aribo bateye ibisase mu gisagara ca Bujumbura barihe? Ababo bariko barabarondeza, vyose muraza kuvyumva muri aya makuru. Indi nkuru tuza kubagezako muri komine Mutaho, isoko nkuru yaho yaraturiwe. Uguturirwa kw'iyi soko hari umwigeme yarasanzwe adandariza muri iyi soko yahatswe gupfa ashaka kwiyahura bivanye n'ivyo n'agahombo yahuriye nako ubwo ibidandazwa vyiwe yarasanzwe adandaza ngaho muri iyo soko ya komine Mutaho mu ntara ya Gitega yaciye iturirwa. Mu yandi makuru kandi tukaza kubabwira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aremanga ko igitoro akizanye, igitoro agishikanye ngaha mu gihugu c'Uburundi, aravuga ko yakizaniye atawuzosubira kumubesha no kumuhenda ngo arihe amafaranga y'amadolari, abavuga ko ngo yarabuze ngo kandi igitoro kiriko kiraboneka ngo kuri fineri aho baca bakigura ku ruganda bakinywera ubuntu kikazorihwa inyuma y'amezi 3 bakinyoye, ngo abahora babidabanganya abahora babitobanga ngo yarabatahuye n'abo bagendana n'abategetsi bakomakomeye cane, amazina yabo akaba yayashize ahabona. Ntimuze muje kure, idonido ry'aya makuru ni mu kanya isase. Sangwe kaze ntimutangwe. Nk'uko twari duhejeje kubibabwira rero, reka tubandanirize iyi amakuru yacu kuri iyi nkuru y'abarya bagabo baciye berekanwa ko aribo bateye ibisase ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abo bagabo bivugwa ko aribo bateye ibisase ngaha mu Burundi rero
ababo bariko barabarondeza kuko ngo nyuma ya kija gihe berekanwa n'umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye ntago boba baraciye gusubira kuboneka. Mu mabohero bari bavuga ko ariho bapfungiwe mu busho bw'igipolisi, bararondeyeyo barababura. Mu mpimba bararondeyeyo barababura. Amabohero atandukanye nk'ibohero rikuru rya Gitega naho baraciye bajayo, ababo baraciye bababura. Kuri ubu ngubu rero barikeka ko boba baragandaguwe n'ubutegetsi, boba barishwe n'iperereza, hama ibiziga bakaja kubita mu mashamba no mu nzuzi, na cane cane ko ibiziga biriko biragenda bitogwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Benshi bakaba bafise amakenga ko ababo banyuruzwa, ababo bafatwa bunyuruzwe bakajanwa n'iperereza, mbere n'igipolisi boba aribo baca bagandagurwa, ibiziga vyabo bigatogwa irya nino mu mihingo itandukanye y'igihugu. Abo bari bafise ababo rero berekanwe baciye barondera baraheba. Kuri ubu ngubu imyidogo ni yose, bariko barasaba ubutegetsi bwa CNDD FDD ko bwogaragaza bukerekana aho abo baciye bagaragazwa ko aribo bagirizwa gutera ibisase ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ko bokerekanwa aho boba bapfungiye canke bakajanwa muri sentare bakaburana, bakisigura kuri ivyo vyaha bagirizwa n'ubutegetsi bwa Gitega, kandi mbere n'iperereza ry'Uburundi akaba ariryo ribagiriza ko aribo boba barateye ivyo bisase. Ni mu gihe abahagaritswe bamwe bamwe bahakana ko ataribo bateye ivyo bisase, nyamara ubwo berekanwaga nta n'umwe yari arekuriwe kugira ico ashikiriza. Bari babategetse ko atagira n'umwe agira ico avuga, ko ivyo bazovuga bazobivugira muri sentare. Kuri ubu rero bakaba bipfuza ko bajanwa muri sentare bakaburana, intahe ikabakubita mu gahanga koko niba aribo boba barateye ivyo bisase vyatewe mu gisagara ca Bujumbura, mu makaritsiye n'ibituro bigiye bitandukanye. Tuvuye kuri iyo nkuru, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aravuga ko iwe igitoro noneho yakizaniye, ng'igitoro yaratahuye amanyanga yari yinyegeje muri barya bahora baka amafaranga yo kuja kugura igitoro. Ng'igitoro bakigura bakizana ngaha mu gihugu c'Uburundi, bagaca bakivoma bakaja kukinyegeza mu mihana yabo, mu ngo zabo, hama ico gitoro bagaca bakigurisha ku mabido, bakagishirako ibiciro vyabo bishakiye, kandi igitoro ari leta yaciye ikizana ngaha mu gihugu c'Uburundi, ari leta yagirondereye abenegihugu. Leta yari yararishe amafaranga menshi kugira ngo igitoro kize, ariko abategetsi intovyi, ab'umukuru w'igihugu yise ko ari intovyi, avuga ko abazi kandi bazinanye, anazi ayo manyanga yose bakora, nabo kandi ko bahejeje gutahura ko umukuru w'igihugu yabatahuye. Naho umukuru w'igihugu yanse kuvuga ayo mazina, ariko hari amazina anugwanugwa yikekwa mu butegetsi. Umukuru w'igihugu kandi abenegihugu bamubaza impamvu adahana izo ntovyi kandi zarahemukiye abarundi, zaranyonye itunga ry'igihugu, zaratumye abarundi babaho nabi, kandi leta yarahemvye izo ntovyi umushahara wabo bakorera, bakagerekako bagasubira bakiba n'itunga ry'igihugu. Ngo barabaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yoba atinya izo ntovyi zitobera abarundi, canke nawe bamuhaho. Hari ukungene izo ntovyi ziba
zinyonya itunga ry'igihugu zigaca zisangira n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, akaba arizo mvo yanka kuvuga abo batoba bagatobera Uburundi